Yesa turabaye ikaze mwe bakunzi bakundwe mbonesha kure JCTV na cyane mwege mudahengeshanya koma mukurikirana ikiganiro nka Music Talent ntarandiriye kuri mikro murabibona muri kumwe na Arakaza Jean Mikieke Mikla na kwica Oresi ukashoroka nyitukundo kanyita Mikis narandiriye cyane novuga ati sinovyikorana nje nyene kuko ndahari ku bwanyu nimwe mwama mushaka ko twamatubanezereza kugira batumire bashasha mubone ko mu Burundi hari impano idasanzwe cyane twamadukurikirana mukurikirana na cyane mwama mukeneye gufasha twege bagenzi bacu tuko turateza imbere umurundi hari hose kugira ashoboye kumenya icari cyo rap akamenya na ntuze akamenya gutezero byose ntarandiriye rero cyane rero ndi kumwe n'umuntu novuga ati umutumira dasanzwe aje atavyorosha ariko imbere ko ndamuha ikaze no banza guha ikaze novuga ati umukorege wanje dukorana ngaha novuga ati Bebe DJ aje atavyorosha nabo nyene naramfasha muri kino kiganiro aho muza kubona tuza guteramana turi kumwe na Bebe DJ ariwe mu DJ novuga ati DJ Dora Capital aje atavyorosha ari umwana kiri muto cyane nyuma y'ivyo kugira ndababwire umutumire dufise novuga ati Bebe DJ yobanza akaduha instrumentale nka kujya umurapa koroka simbira kuri moto gakoroka kujya koroka korotse kuri beat DJ Hey, freestyle. Hey, I'm gonna preach so deep that you will get your mind lost. Hey, it's gone down the mic. I'm gonna preach so deep that you will get your mind lost. But first thing first, let me say cheese and he's the toast. Kumagara yacu twese twibera aba boss. No more calling out our sisters go naba hoes. No more calling out our bros go naba junkies. Eko navutse mu mpera yo mu myaka ya 90s. Still I'm saying these words while I'm down on my knees, praying that I get the kiss to keep the peace, my mind at ease. I've got the hip hop influence if you said that. With that said, ndazisabi byiyumviro birashe byanyu byarashwe ngo ndabizi ko biboshwe nzojya makalori so that I get my money doshe bizenje ku rugamba nitwaje only the brain si fantasy I just came to plant the seed. Ngire fro ndacura nurukire ndaguha ibitu yikine muri kine niho ndindira nkire ngo dukine ndumuco nkumurikire giye mwisi yababi eka hoshi ntumurikire ngira ni film giye rap games and say you beef best nzo matera kasaga muri tennis face nabaye shoot ndise ko ndakora cipher injira stundi muri book nabahaye blue magic fan base iraduga bapinga nabo bakuga haciye imisi beso once again ngigo dukore project. That's it man. Ndababwira murabibona cyane ko tuje tutavyorosha cyane uvuga ati numunezero ugeretse kongera ukagereka kundi kwama turi kumwe namwe mwege bakunzi bakundwa mamukurikirana ikiganiro Music Talent narandiriye cyane murabona ndi kumwe n'icyamamare kije kitavyorosho nawe nsundi ni Gangawe kiranga cha rap turaguha ikaze muri studio za JCTV. Urakoze cyane Miski, urakoze cyane gose. Mbega Gangawe kubera iki kuyita kiranga cha rap? Igituma ni sekiranga cha rap iyo ni AKA kwanza ya AKA igituma nagashizeko mu bisanzwe genda umuntu akunda kahise cyane gose ku Burundi usanzwe wemera kiranga gusumbya Imana. Ya kiranga ndamwemera gusa sindamwemera cyane gusumbya Imana. Oya Imana niyo ya mbere, Imana niyo iri imbere ya byose. Mbega hajya Gangawe ku mazina yiwe atari Gangawe amazina yiwe y'ukuri naya? Amazina nahawe n'abavyeyi ni Gahungu Jores. Gahungu Jores nayo urumva Gangaho iyo ryavuye ni muri Gahungu nyene. Gangawe ibintu by'abaraperi. Gangawe novuga ati ngerageje nka jewe nkurusa kuvuga ngo twita ngo turabanyarusaka amenyesha makuru ariko noneho turamaze kuyakira nka je nk'umunyarusaka aho nagenda menya Gangawe naramubonye ku ma stage atandukanye novuga ati nk'ibiteramo byagiye birategurwa na za Bantu Boy narabona Gangawe ariko araririmba. Mbega Gangawe yo yatangwe umuziki ryari n'iryari yatangwe kwiyumva impano yo kuririmba ko ari yiwe? Gutangura kuvyumva ko no bikora byatanguye mu mwaka wa 2016 niho natanguye kwandika mwe utangura nyene wandika bitewe nuko wumvise umwe mu bagenzi bawe abikora tatangura kwandika muri 2016 muga
biracamo kubera ishure gatoyi hama ngiye guheza ishure muri 2018 niho navuga reka ninjire muri studio ijya mbere hama ndakora indirimbo yanje ya mbere nubwo ntabashije kuyisohora biracamo mu uwo mwaka wa 2018 canja muri 2019 niho nasohoye indirimbo zanje za mbere yego. None ni kubera iki wowe warasohoye indirimbo 2018 gahera muri studio ukaba utashimye kwishira ku mugaragaro? Hariho indirimbo umuririmbyi usanga yakoze akora yayanditse agakora gusa akumva umengo yoyibikira igihe kiri special nyene sinzi ko untaho ni kubw'ivyo rero nje gituma navuze reka mbe ndayireka sindayisohore nzoza mu nyuma mugabo. Tukiraho nyene Gangahu waratanguye umuziki kuva 2016 ariko tugiye kukumenya muri 2019 niya intambanye ba waragize kugira Ganga atangure gukora ibikorwa vyiwe ku mugaragaro nyezina kugira bishire muri 2019 kandi yatanguye umuziki 2016. Ngira naho inabi sinavuze ko natanguye muri gutangura kuri jewe ndabifata nka kujya kuja muri studio ugasohora igikorwa cawe ca mbere siko jewe rero mfashiye kuri ivyo natanguye umuziki muri 2018 haracengira nk'imyaka 3 hama kucerekeye intambamye ndabona nyinshi cyane gose kubera gushika ubu ibyo nshaka nivyo mfise ibyo nshaka nivyo mfise muga hari ibintu ntaragerako nipfuza hari ibintu ntaragerako nipfuza muga gushika ubu nta ntambamye ya hatari novuga ko iranshikira ndabona yego. Gangahu hari indirimbo waririmbye yita MC 2019 nubwo butumwa gwa buri muri iyo ndirimbo MC nk'umuraperi ayamaririmba nko ku bintu bimubako ahanini kenshi barakunze kuvuga ko abaraperi baririmba ku bintu bibabako naho ari bo baririmbye urukundo canke ingorane y'amashuri canke muri famille usanga ngo muririmba MC rimwe ubutumwa bwa MC ubutumwa ifise ubutumwa irungika nkuko titre muyumva ni MC ubisanzwe umu MC mwebwe bamuca mumbwira ngo ba mipro ba Sadiki oya umu MC mu bisanzwe muri rap bizwi ko ari umuraperi siko gusa ukoresheje iyo terme MC ubu urungitse umuntu kubona wa muraperi wo muri cagiye ca kera umwe atondeka amajambo neza yandika neza afise ibintu afise icari karasigura mu ndirimbo ziwe so nivyo nashatse guserura muri iyo ndirimbo ya MC. Tukiraho nyene dusaba DJ Patien aducishirizemo akaririmbo ka MC. Yeah, it's Gangahu. North side. Yeah, you gon' get these fresh bars, niggas. Oh my man, I'm tryna make a freestyle on this day. Oh my hand, they never going to ride a mistake. Oh my lord, I'm tryna change this game on this day. Genda buhoro sinyarutsa. Oops, nope, cliché. Genda buhoro nkanyishe. Ndaguhama bars ari so fresh. Ndaguhamagara ndakwice. Ndagucamagara in the kitchen. Ndayateka hamu yafungure. Sindi dyslexic nguma nandika. Nana epilepsy nguma nandika. Eka na esprit bisarisha. Usanaka NSP kanyandikisha. Ndigo musazi nikanduhurira. Duhurira. Sindi umusani gusa ndarapa. Vuga gusa ni atera kapa. Ndagusavye ntunyite papa. This a real good side kuri iyi beat. Iri sinye offside though ntiri hit ni straight out aga senyi mana ya vrai nyagasani I do this shit for the city and the respect. Hold up peka ngene nka fast lane mu mwanya ngene nka McLaren mbisa nje nka Mbappe ngira ndapenda bateri slap meze ndabacape nje kubusa kare ndagu Okay, man. Gangahu novuga ati urafise ingabirano ibono uvuga ikomeye cyane mbega hajya Gangahu mu kuririmba yibaza ko wahe muririmbyi nabahe baririmbyi b'abaraperi yobaye yibaza ko hanze canke no mu Burundi kanangure mu Burundi kubera niho ndo Burundi mu Burundi
abaraperi batumye ntangura kubikora nanje. Cyambere na mbere hari uwa mbere ni 90 ni usanga yarakora umuziki wa rap waruryoshe nk'icyo gihe giheze. So indirimbo ziwe twarazumviriza tukazikunda. Niwe rero yoba yaradushizemwo no gutangura kurapa. Hariyo navuze muri 2016 ko ariho natanguye kwandika. Hariyo umuraperi nemera cyane gose ariwe yatumye ntangura kwandika kubera ico gihe twarigana mu ishure rimwe. Ni uri kurabona ndiko ndabona ivyo yakora byatumye ntangura ngira ako kantu nanje reka ntangure. Young Devotion yaratumye ntangura kwandika. Ego hama abandi aba Overdue ba Snowkey ba NT ba Kadafi ba Pime ba Driver abo muri rujya runganwe bose ngirura babona nibo batumye dutangura kwandika gukora ivyo dukora. Mu makungu naho ni ndakunda umuraperi cyane yitwa Kendrick Lamar. Ndamukunda cyane gose niwe nomviriza cyane gose donc nawe aranyinspira cyane gose. Yego tukiraho nyene ngo umuraperi hajya ngo ntaza yemera uyundi niko bavuga ngo umuraperi ntaza yemera uyundi. Wewe muri kino gihugu cy'u Burundi no aho ushobora kuvuga ati uyu unya afashe micro vraiment nukuri much respect ndamwubaha. Young Devotion Young Devotion igikoko kwa muzi baramuzi abatamuzi nawo ni igikoko bazamukubaza baze bamumbaze kweli. Jores reka ndakwite Jores kuko niyo mazina wambwiye ariko ndakuzi kuri Gangao. None Gangao tukiraho nyene Gangao barakunze kuvuga ngo umuraperi hajya ngo mamufise ngo imitima y'ibibaho. Gangao arafise umukunzi hajya jewe wapi ntawe mfise ivyo bavuga nivyo ngo mufise umutima w'urubaho. turi abantu nk'abandi turafise ikibanza c'urukundo umutima yacu gusa nyene ntaho hari ku kibazo wambajije. Na cyane watubwiye ko mu muziki wawe wabanje gusubira inyuma gato bivanye yuko ntiwari bwa yumva impano yo kuja muri studio kandi uvuga ko watanguye umuziki 2018 umaze gushiramwe amajwi mu novuga ati muri studio. Muri ico gihe mugabo Gangao ntituko turamubona nk'umuraperi no uvuga ati amenyekane cyane nk'abandi. Yo barafisiye niya intambanya yagera arahura nayo canke ho bahabuze iki kugira Gangao tumubone nk'umuraperi akomeye mu Burundi. Kugira umuntu kwanza abonekana aje muri circulation abantu bamubone bisaba ibintu byinshi bisaba kubusohora ibikorwa bisa amasanamu siko. Urumva kuri ntuze yanje haracabuze ico kintu kiracabuze. Kare wambajije intambamye ubu niho nciye nja kubona ko nacone kirabuze ico kintu. Yego amasanamu ndibaza niyo dusigaje kuraba ukuntu tworonka abadufasha cyangwa tukavyishobotsa tukayashira tukaza turashira ahabona ibintu abantu babona amasanamu. niyo yonashika no kure. Yego nico Gangao nta management afise uburyo bw'umuzika bukura hehe narijye watubwiye kuri umunyeshuri. Jewe mu bisanzwe nkorera muri Youth Records niyo studio. Niyo studio nkoreramwe kucerekeye ama audio ibiki. Yego nico mu bisanzwe management ni jambo rinini muze management ni ibintu byinshi. Yego muri Youth Record woba ukora nk'umukozi wabo canke ni sponsor bakugirira yo gusohora turirimbo wiyumviriye. Ndakorayo yego. Ariko urabizi nk'uri kuri kamera novuga ati uri icyo uvuze nuko nico abantu bagenda gutahura. Ubu twovuga ati Gangao ashobora kuronka manager wiwe ashobora nk'uwo kwifuza ku managinga yo kuronka byoroce canke n'amasezerano arenda gusinyana ni kuri ico kibazo.
barashobora kundonka uvuze ngo reka ndamumanaginge reka ngire icyo ndamufashijemo kubera mpejeje kuvuga ku kintu c'amasanamu dufate nk'ubu arashobora kuza umuntu akaba ashaka kumfasha kuri iyo kote akavuga reka ndamurabe ndamufashe kuri iki aho ni sawa byo bari byiza cyane gose uwo muntu abayeho yego byo bari byiza naco byo babitwaye hari indirimbo wasohoye muri 2019 novuga ati ni indirimbo iryoshye cyane novuga ati je naragiriye amahirwe ndayumviriza ariko ngena sabe na DJ Party na iducishirize ko yitwa Kirangarap yego Kirangarap It's Gahoo. Lord God, help me set upon my focus as I walk in the dark pathways of life. Help me keep my head straight up. They tryna block my shine, but they know that as I shine, they go blind. They want me to fade away, never. They want to take my thoughts and mind away, mind away, mind away. Hey, homie, I just want to be me. Homie, I just want to beat them. Homie, you just want to be me. Homie, you've been just dreaming. I mean, you can be my shadow. Alter ego as my dog. Be my BF, lead this fake love. And them haters gonna be say some. Punching them on, I don't need sways. Like B. Jordan on this creechy. I'm gonna get in the sicko mode. I gonna make this in a lot of flow. I'm on shoot, I gonna beat this case. I ain't weak, I got a heal soul. You guys don't need to fantasize. I just told you I got a heal soul. Yeah. No, I won't stop with bash. Yeah, I just keep dunking and smash. Yeah, I'm just gonna create some real shit. Hey. Uzakura pasi magari kuguma wibaza ndi mu mwijima sinditifu ntiharagera aho nkubwira ikiri ku mutima nguma nibaza ikiwibaza nguma nibaza nimba uzonya nkamfasha ikibanza ca mbere muri rap game nguma nibaza bizokubabaza wumvise ko nitavye umukiza nguma nibaza nimba uzomfa na success igiye kongerekana MC yari ntango ntuzogira ngo narahejeje yari fondation ndacubaka ducubukuro ndera jewe kumfata bizo kubera kufata alundondeye hamumbure nkumbuye hamurire ndimba ubwenge nkure umutwe wawe ufumbu umwotsa amajambo je mvuga azokugira ikimuga iyi ni straight from north side GS Koda nikibuga nigira rap ibimuga igira rap ikiniga imwe bitakiranga rap Yes, murabona ko ari umunezero ugerese ukongera ukagereka ku wundi kuba turi muri mood ya rap novura kubwira ko turi kumwe n'icyamamare kije kitavyorosha cyane Gangaho inyuma yo kuririmba novuga kuri tugiye turakubona ku ma stage y'ibiteramo bya Bantu Boy twaragiye turakubona mu bindi bintu novuga nk'ama competition yarabaye uyu mwaka nyene ya 2021 novuga ati yagirishije na Neranet tunagukeze ko washitse no muri finale turanagushimiya cyane tugufelicite. Merci cyane gose. Ku deuxième place ni yari yoroshe uravya abaraperi bari barimwo nkawe we nakubwiye Young Devotion muri competition yarayirimo. Ya ndavyibuka. Byari bugesera cyane gose. Ntibyari byoroshe. Kwe. Tukiraho nyene Gangaho muri rya competition twarabonye harimo abaraperi benshi kandi kugira muduge muve hasi bagende barakasa bakuramwo bamwe novuga ati wewe nijya hebanga uba warakoresheje kugira uganye rya deuxième place. Ibanga nta banga rihari. Ahubwo gusa no gukora ibintu biyumvamwo no gukora neza no gukora cyane no kugerageza kwishiramo effort kubera ibintu nkabijya utabishizemo effort ata effort ubishizemo bigenda nabi kweri so je ndibaza ikintu noba ngira caratumye ndonka ikibanza cya kabiri ni effort nabishizemo n'abamfashije cyane gose muri JC baramfashije mwizo effort ngira bari kubice ngira nka 70% izo ya effort nakishizemo kweri
urumva ego urumva ni effort tu kubishiramo effort nta kindi ego dushimire cyane inzego za JC zo ziyumviriye ziratora umusore nkawe cyane gose ziramufasha kuvyerekeye iyo competition yararimo ego tunagushimira cyane kuko n'amadolari watoye naho tutoyavugira kuri micro narumvise ko karakanoti gatubutse ego nyuma yaho gangaho turabona gumakora novuga ati ibintu by'amateka ndashobora kuvuga ngo novuga nk'i competition kiraba itarahera novuga isana mu media musana media turabona ingene yatanguye irikira bariko barakuramwo bakasa muga mu baraperi turabonamo muri le diplôme gangaho aracarimwe mu kibanza novuga ati ntikiri hasi muri abo bantu 10 mbega bibaza uko muri aburi kuraraba muri ko murakombatana wibaza ko gangaho agiye gushika hehe muri no finale nkuko narimeje kubivuga byose ni effort ni nguvu ushira mu kintu jewe ndiko ndaraba ni kwa kundi nyene no gushiramo inguvu nta kuregeza kabisa kubera ni hatari urinze ushika ku ntambwe yo kugera muri finale nikikina aba kibacoroshe kubera sinzi ko mwoba mwarabimenye iyo competition igitangura iyo nyene ndimwe ubu igitangura abakandida bari 560 quelque chose 560 quelque chose batoramwo bakuramwo abantu 20 baja muri demi finale urumva kuva muri abo 500 kuva muri abo 500 ukaburi muri le 10 gushika nk'abandi muri 10 urumva vraiment warakoze cyane bikomeye antuka vraiment yego hari imana iri imbere imana ibiri imbere vraiment kabisa gusa haragiyemo nakantu nyene yego akana kawe waratanze igiturire dushaka kuvuga ko kana kariko uko kantu kagiyemwo nakahe ni ya effort nakubwiye ya effort inguvu nyinshi yego mu mutwe wo kwandika ugasumba abandi muga rero naho nashitse ngaho so kuvuga ngo nari nsumvye abandi bose ngibiki nibiki wapi ni nama chance ngira n'amashance arimwo no kubona ibintu ndabikora nkuko ntegerezwa kubikora yego gangaho hajya ahora akurikirana novuga umuziki ndunda kumviriza indirimbo za R&B z'abarundi cyane gose abantu vuga ati abantu baririmba R&B nka batatu ushobora kumva ko mushaka gukorana indirimbo karyoha bakakurimbira hofre barabahe b'abarundi abantu bonde ni benshi cyane gose ni benshi cyane batatu abo nkorera rofre yashuka gukorera rofre kumva ati uyu dukoranye ikintu ndumva ko kinyoheye cyane shamuga biravana unzi gituma biravana kubera bica bivana na style y'umuntu asanzwe afise hari gihe ubu ufise style itamacinga niyo niyo undi muntu ugasanga style wewe ushaka siyo yoguha so kubw'ivyo rero ndibaza byogorana cyane kuvuga nti aba nibo bonkorera rofre byongora cyane gose kubera je ndi no muri milieu ya rap sanga abo ngumana n'abarapera abo mvugana na arabarapera cyane gose muga ubwira ndakwishure ku bantu noba numviriza mwino minsi hari abahungu we love music barakora umuziki uryoshye bajya bahungu yego kandi bariko babyifatamwe neza ko uwundi muntu ariko abyifatamwe neza ni mwa kino gihe mbo shani benshi cyane bose ni benshi bose babyifatamwe neza yego cyane n'abakunzi kwako baradukurikira bariko barabona ko inyishu zawe ziko ziransumbya kime mvuze batatu kacumbwiramwo group irimwe abantu babiri urumva busumbije kime nta baririmbyi usanze ukurikirana barimba R&B urumva baririmba R&B abaririmbyi abo nyene uwamu ukurikirana ndakurikirana ba Berry Music ndakurikirana ba MB Data MB Data nawe ni sawa cyane gose kandi cyane gose yego ndakurikirana ba Satb abo bobo ni ibintu bisanzwe Satb kumukurikirana ba Fizo kumukurikirana ni ibintu bicane bisanzwe cyane gose ko bakora umuziki kuva kera kandi barawuzi cyane gose abo bose n'abaririmbyi bagira R&B bakora umuziki uryoshye umuntu yovuga ko
korana ikintu nabo ndibaza yego hari indirimbo wanditse 2019 yitwa The Passion wari kuririmba vision yiwawe uri kuraviza harimo ubutumwa nyabaki muri The Passion rero ibyo mba ndiko ndaserura abari nk'urukundo rw'iyi hip hop nkora rw'uyu muziki nkora ukuntu nabitanguye ukuntu abantu nibaza ko baba babibona kubera usanga naho tubikora usanga abantu bamwe babibona ukundi abantu nko mu kibano mu biki usanga babibona ukundi nariko rero mvuga ukuntu noba narabitanguye ukuntu abantu babibona ibintu nk'ivyo nyene byerekeye ku muziki wanje yego dusabe DJ Patien atuvugiriza indirimbo ya The Passion. Yeah, it's Gahoo. Be a pleasure kubabwira ukuntu ndabikunda bigatangura numviriza beats za 90th byari bindimo mugaje nkatinya kubibamwo I'm just talking about this motherfucking rapping thing as I grew up nagiye no twinshi I was blew up no kumva ngo abavyo bazonya nkira ngo ntacubaka voice kambwira ngo bazovyakira akandi kakambwira stop a day will on set I had some rapper friends bafise mind zirashe bakanyispira strength bakoresha no matter what talking by young D I can't forget you ID come see how I improve because for real man I did get back mu misi heze numva shame you could dropping at something garugoba kukurekura sampling ni exhibition ni movie mpore ndi muri mission ndi muri quest ndakwereka ko ntumvirije bimwe wambwira cagihe ngo rap nacifashije warabye neza ubona hari ico mbuze ndafise ubuzima ndafise imana fise urukundo inka vocation yo kuba uri priest bijana na devotion ibyo mvuga byo ntibiri cheap get back to when naruta kuja muri stu Marie mazunguruka mu mutwe ndi nk'umufufu imbuze naho inspiration abona flow hey I hope you're not going to judge me, my nigga. So I gotta continue, man. Hey, listen, hey, hey. In this tape, nabiga niyingende byashitse, and I just hope y'all never go judge. Kandi kota kora, izera support yo kuri fam, yo kuba friends. Umenye ko ntirukira fame, cause that shit ends. I do this for the city, and I told you for the respect, and I'm a human. Sinzi ko ntazokora mistakes, so please don't judge me. I really beg you, for God's sake, and if I fall down, I'm knocked down, that's God's plan. Mejeje kubabwira icatumye mfatiye nzira, sivyo byo nyene, muri byo harimo conspira. Doyafe dunze, gusikenya aba leader. King, fight for your dreams, come out now you tell. King, wanira passion, come on and this daily kubere reminder for your vision. Ogumuri so focused on your perception. No matter what you're facing, dude, just keep your head up. Dude, you are the light to this generation. Choose the right one path, your obligation. Let the people ngogwanira The Passion ya novuga ati numunezero ugeretse ukwengera ukagereka kuwundi cyane mwebwe bakunzi bakundwa mutariko murahengeshanya kuma mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure yacu ariyo yiwanyu JCTV mbega gangawe ikibazo novuga no menya nk'ico nogena sozereye ni yahe ndo tufise novuga ati gangawe ushobora kuryama kifuza kurota ari mu kihe gihugu kubijanye n'umuziki yeah kubijanye n'umuziki muziki wanjye ndifuza ko ushika kure mvuze kure muri aka karere turimo ugashikayo hama ibintu byafashe inzira tugashobora no kwambuka imbibe tugashika
mu bihugu bikomakomeye. aho nyene nongira ko ndakubaza wibaza ko ari yahe ntambanye ituma udashika mu ivyo bihugu na cyane cyane banza gufatisha muri kino gihugu cy'u Burundi n'ubundi umuntu ateza kubanza gufatisha ngaho imbere ya byose nico kico bakibuze kugira gangaho afatisha Bujumbura yose n'u Burundi bwose ni cya kibazo nyene kiguma kigaruka kimwe nakubwira ni bikorwa usanga ibikorwa bitaraba byinshi ibikorwa ntibiraba byinshi antuka nico kibazo hajya ngo featuring iragira higeze umuntu featuring cyane gose none gangaho yayivuga kwiki ari je ndayisavye ico ndayivuga ko featuring nako irafasha kuduza fan base fasha kuduza fan base dufate nk'ubu mikiwe uraririmba wowe ufise abafana bawe je nanje mfise abafana banje gusa abo bafana bawe sibo bafana banje siko je dukoranye baramenya ico ikintu gikomeye cyane gose ko uduza fan base kubera ijya fan base ni gushikana na kure yego Gangaho tugushimire kubona ushoboye kugutumira ukemera kufatikanya na JCTV. Nani ndabashimire cyane gose kubona mwiyumviriye kumpamagara mu nyubako zanyu za JC. Ego ndashima cyane gose ndashima kubona Miki wanyumviriye ndashima DJ Patien hari yagoma duha ibintu by'ama scratch menshi. Ego ndashima cyane gose nirindi muze mudutumire tuzokwitaba cyane gose twizera neza kuzobanguka nkuko wabikoze cyane gose yesa yari umunezero ugeretse ukongera ukagereka kundi kwama turi kumwe na mwebwe bakunzi bakundwa imbonesha kure JCTV na cyane cyane mwebwe mudahengeshanya kwama mukurikirana ikiganiro Music Talent mutegurirwa mukongera mukagishikirizwa na arakaza Jean Miki aka Mikila na kwicurese ukarenza ko Miki sinacho bintwaye novuga ati reka shimire cyane novuga ati DJ Patien yadufashije kugira imiziki igenda irinjiranamo nkuko byariko biragenda muko mwako murabona ko ari ambiance totale sinoreka gushimira na Jack yareka yadufasha mu masanamu nongera ndababwira ati hanje ni nka yamango tuzosubira ku wundi munsi uza just